ajya amasanamu y'urukozasoni n'amasanamu y'ubushurasuji canke y'ubusambanyi pornography ariwe wayakoze uri umukobwa ukiyambura impuzu ukagira ivyo ushaka mukabifata kubifata gusa bihanishwa imyaka iri hagati y'5 na 10 yo gupfungwa ugaca uriha n'ihadabu iri hagati y'imiliyoni 20 na 30 z'amarundi uwo yashize ahabona nawe nyene arabihanirwa igiye ahabona ari gusa amenya wese kuvuga yuko ni nkuko uba umwishe ku mutima ca wiyumvira no kuzokubaka urugo rwiwe ninda azomutwara yaramaze basanze yameze kujya abavyeyi biwe nawe ca wishira mu kibanza ca hamwe yoba ari wewe ari umukobwa wawe yashikiwe n'ibintu nka biriya. Yes, bakunze open mic. Yeah. My name is Patrick. Turi kumwe n'umubahwa ndakora mu kiti. Amahoro neza. Urakomeye. Murakomeye? Yego ni sawa. Urakomeye. Mwaka wa 2025 wagenze. Wagenze neza cyane, neza kabisa. Mwashoboye kugurisha ibitabo vyanyu bingana gute mu mwaka uheze? Umwaka uheze nagurishije ibitabo vyinshi vraiment. No kugira koro ya mbere kuri ca gitabo c'imyibutsa 3150 y'ikirundi yaheze. Ubu hariho iyindi commande narose ngira nje kugirisha iyindi ro igira kabisa. Kandi ro ya mbere vyashika 50 ngana nagurishije urumva kimwe ku bihumbi 100 simake. Biba ari sawa cyane. Simake turavye mu Burundi ariko turakorera aho bigeze. Igitabo kimwe yarangaye 100. Iterambere rikunze rikaza mu gihugu turariryohererwa uno musi ubuhinga ngarukana bumenyi bw'ubuhinga bwo gutuma tumanaka amakuru cyane cyane kuri social media uno musi ubona ari skill two kwishima kuba ryarashitse mu Burundi. Twakwishima cyane kubera kuko niho nisigeze. Burya kirazira gusigara inyuma iyo isi iri kuratera imbere utegeza kujana nayo. Ubuhinga rero buradufasha cyane gose mbere notanga karorero hanyene turi ubona ko wewe ufise telefone nanje ufise telefone ujya afise ibindi vyuma nivyo twiko turakoresha no buhinga nyene no kuvuga nko muri telefone yiwanje hariyo nk'ibitabo birenga nk'amajana 5 birimwo sinigwa ndaja kure aho mbangeze hose ndashobora guca ndaba hanyuma ico nkeneye nkaca ndakironka harize kwirirwa ndaja kure iyi telefone nyene ndayishizemo connection internet nibyo ntafise ngaha ndashobora biri byo mu mahanga ndashobora guca ndabironka no kuvuga yuko ubuno buhinga bwaje korosha ubuzima ko buradufasha gukorera rimwe ibintu vyinshi carimwe no gukora ibintu ningoga mu mwanya mutoyi bitashoboka kera no kuvuga rero ko buno buhinga Bwana Pierre Nkurikiye no musi turaza kuganira cyane ku tosakaza ry'imico n'akaranga biciye kuri social media canke ubuhinga ngurukana bumenyi no musi dukoresha mwarigeze mu gihe kimwe gutangaza yuko mwafashe umuririmbyi promoter bari kubatukaza imico mibi ku buhinga ngarukana bumenyi byari bimeze gute kijya gihe uno musi tuko twegereza hehe canke byaragabanutse? Uwa mbere yigeze gufatwa muri bajya babita ngo aboshi nivyo numvise jambo bakoresha canke influencer mu gifaransa yari yashize ahabona nimba nibuka ururirimbo rwarimo amasanamu atabereye y'ibiterasoni uwo yarigeze gufatwa hanyuma arabihanirwa uno munsi rero n'ubu abakora bijya bintu barabihanirwa kuko hari itegeko ryo mu mwaka wa 2022 rigwanya rihana ari amabi akorwa hifashishijwe byo buriya buhinga la loi sur la cybercriminalité mu rurimi rw'igifaransa riratekanya n'ibihano byinshi bikomeye ku bantu bakoza amabi bifashishije buriya buhinga cyane cyane abayakorera abakenyezi cyangwa abakobwa bifatiye kumero nderano mwe bita genre yabo nubwo abantu batabizi ko iryo tegeko abantu benshi ntibarizi nibaza ko ritigishijwe cyane abantu barakora ibintu bibaza ngo sivyo canke ngo ntibihanwa n'amategeko kandi amategeko abihana je ndavye ugiye kuri aya ma social media nko kuri ibi bita Facebook, WhatsApp ukaraba kuri Twitter urabona hari abantu batukana cyane bagashira amasanamu atyoza atosekaza imico atyoza abandi ugasanga n'amasanamu y'abantu bakoze bikoreye bakashiraho
bakibaza ko ari ibintu bidahanwa n'amategeko bidakurikirana. Bijya bintu birahanwa n'amategeko, uwo bazobikorera aze yiturira igipolisi kibijejwe, bazoheza bamufate hama abihanirwa. No munsi turabona amashusho y'urukozasoni cyane ugwaruka rukiri ruto cyane kuva ku myaka 13 batarakuza imyaka 18, hariho n'ababikorerwa n'ababikora ku myaka 20, 30, 24. Muri ico gihe rero notanga urugero, hariho bamwe mu badiaspora cyane n'ubwo rugero runini basaba amashusho y'ubwambure cyane babikorera abakenyezi, mu nyuma amavideo yabo tukayabona irukozasoni agasohoka mu makarita atandukanye muri iki gisagara nyene ca Bujumbura tutagiye kure. Hariho n'umwana mu misi iheze amashusho yiwe yagiye ku mugaragaro wo mu gace ko hiyo za Kanyosha za Kinanira yatswe kwiyahura. Bamwe bakavuga ati by'ukuri hariho amategeko agenga ivyo bintu mu gihe jewe nasohoye amasanamu no mu kuba nayifashe no kuba nayarungikiye umuntu n'abayasagaje ku ma social media canke mu WhatsApp n'andi mu magroup, hariho itegeko ribigenga rihana ivyo bintu. Ego niryo tegeko nakubwiye bitwa la loi sur la cybercriminalité mu rurimi rw'ifaransa. Ni itegeko rihana amabi akorwa hifashishijwe buno buhinga ngurukana bumenyi. Rirahari kandi riratekanye ibihano bikomeye. No guha nk'akarorero ajya amasanamu y'urukozasoni canke y'ubishirasoni kuko aratandukanye. Les images indécentes, amasanamu y'ibiterasoni y'ibiterasoni n'amasanamu y'ubushurasuji canke y'ubusambanyi pornography, image pornographique ou à caractère pornographique aratandukanye. Ajya wewe ari wayakoze, ushobora kuba wayakoze kuri wewe uri umukobwa ukiyambura impuzu ukagira ivyo ushaka mukabifata, kubifata gusa utaranabiha n'uwundi muntu canke ngo bigwe mu minwe y'uwundi muntu atari wowe bitanze, kubifata gusa bihanishwa imyaka iri hagati y'5 na 10 yo gufungwa. Ugacuriha n'ihadabu iri hagati y'imiliyoni 20 na 30 z'amarundi. Iyo ni ingingo ya 45 yo muri iryo tegeko ndiko ndakubwira. Aho ni kuba yifata gusa. Barashoboye kuba ari amasanamu y'ukuri wenyene yifashe canke yabwiye mugenzi we akamufata, hanyuma akayarungikira uwundi muntu w'umukunzi wiwe, hanyuma umukunzi bishitse bakankana agacashira habona, canke bishitse akamusaba ko baryamana bashurashura agaca akamwankira agaca bishira habona. Ivyo turamaze kubibona. Ayo masanamu arashobora no kugwa mu minwe y'abandi bantu mbwa ataruwe mwene kuyafata yabikoze. Nk'igihe atakaje telefone yiwe, nk'igihe bayimwivye ugasanga canke uwundi agiye kuyigura canke ayigurishije wenyene kayigurisha nko kuri bata, uwundi akagenda akayigura kuri bata agaca agenda akazodorondera agatinda gatora ya masanamu yiwe yibanga. Umva muri ico gisi waba yarayashize ahabona, mugabo kubera ari we yayakoze vya bihano ingingo ya 45 ikomeza imufata. Urumva rero abantu bomenya ko kwifata ya masanamu ibihano bikomeye bakabiheba, kuko ayo masanamu utayifashe ntazoboneka bwamenabe. Naco gituma bahana cane uwayifashe kurusha yego ni ya myaka 5 gushika ku 10 yo gufungwa. Nico gituma bahana cane uwayifashe kurusha wayashize ahabona wundi. Uwayashize ahabona nawe nyene arabihanirwa. Bihanwa n'ingingo bihanwa n'ingingo ya za 50 agace ka 2 na 51, aho zihanishwa hafi imyaka 5 gushika kuri 10 yo gufungwa. Urumva ni mike. N'amanda ari hagati y'imiliyoni 20 gushika kuri 30. Urumva ni mike pa ugereranije n'uriya muntu yaba yazishize ahabona. Ubu rero hari ikibazo ikibazo gikomeye. Urya yazifashe akazirungikira uriya muntu, hanyuma umuntu akazishira ahabona, canke urya yazifashe zikamucorokwa zikagwa mu minwe y'abandi bantu bakazishira ahabona. Urumva niwe ababara, ni nawe bibabaza cane, ni nawe agateka kiwe kaba kagiye ku karubanda kariko karahungabana. Mugabo ubu bafise ikibazo cyo kuza kwitwara bisunze n'ino tegeko, kubera urumva ko rihana cane wazifashe ubwa mbere kurusha ryazishize ahabona. Arashobora
kugabanugira je nazifashe ndaguye kwitwarira abazigerageje kuzisakaza mu bantu igihano canje kirashobora gupunguka bivanye na ba bantu nadumye kuri to oya ntigipunguka ico kuzikora kiguma ico urumva kuzikora icyaha cyo kuzikora kiguma ari icyaha kuzikora gusa ni icyaha kuzikora gusa kiba ari icyaha kandi urabona ko nico gihanwa cyane kurusha bajya bazishiza habo itegeko gushika uno munsi niko ryubatse ndazi inkuru ya mwana wavuze mbere n'abandi hari bamaze kuja kurondera ababafasha kuburana kugira ngo bitwarire bari abantu bamaze kubasigurira ingingo ya 45 ivyivuga baciye babihevye urumva rero bakomeza bababara nibo ingaruka mbi zigaruka kuri bo ku miryango yabo kubo bari bazinanye ku bagenzi kw'inshuti n'abagenzi urumva baca ni nkamwe ni nkuko kubitwa ukabura aho witwara ukavuga uti basireka akaja kwicwa n'agahinda kandi bijya birababaza cyane kuko n'amabi akora ku mutima atandukanye no ku mubiri atandukanye ntibitandukanye cyane mugabo umutima ni ikintu gihambaye nico gituma mbona hajya bishika abantu kwiyahura bakiyahura kandi narumvise ko n'ujya nyene wavuze ngo yahaswe kwiyahura yabarahaswe kwiyahura yaragerageje kwiyahura ni kuvuga ko vyari byamubabaje cyane kandi birababaza mu mico y'ikirundi umuntu umupfasoni umukenyezi umukobwa barambara bakikwiza rero ugiye ubona isanamu yiwe y'ukuri atari n'imwe twokwita yakozwe na buriya buhinga igiye ahabona ari gusa amenya wese kuvuga yuko ni nkuko uba umwishe ku mutima ni nkuko uba umwishe kandi uba wishe we gusa uba wishe we uba umwishe inshuro nyinshi kuko cyawiyumvira no kuzokubaka urugo rwiwe ninda azomutwara yaramaze basanze yameze kuki urazi imico y'ikirundi kungene imeze cavuga tuya muntu yamaze kwiyandarika yamaze kuja kukarubanda abantu bose bamuzi nta muntu umwe azomutwara aho ni kuriwe urumva ko abapfuye ku muryango wiwe abavyeyi biwe nawe cawishira mu kibanza ca hamwe yoba ari wowe ari umukobwa wawe yashikiwe n'ibintu nka biriya urumva ni namabi usanga afata n'ikibano inshuti n'abagenzi nta nuja kumuremesha kandi biba vyashitse mu nzira nk'iyi aho nanavuze amasanamu we yifashe canke yafashwe n'uwundi muntu bariko barafyina bisanzwe canke atari yabimusavye ugasanga yamufashe canke agakoresha ubundi buhinga ubu hari ubuhinga ushobora usanga bafashe umuntu ariko hariho n'amasanamu aba yakozwe hifashijwe n'ubuhinga ni ukuvuga atari we yayifashe imwe bita shallow fake deep fakes usanga ari amasanamu bakoze bakoresheje burya buhinga imwe bita intelligence artificielle ubuhinga bwa none bugezweho ugasanga umuntu bafise ifoto yiwe gusa baraca bafata iyo mu maso hiwe bafata isura yiwe bagaca bashirako munsi uwundi muntu ari gusa cyangwa atari gusa hanyuma bagaca bafata bazana n'uwundi bafashe iyindi sura bagaca bafatanya ugasanga bariko barabashura amasanamu yabo womenga bariko barashurashura nivyo kandi atari ivy'ukuri birabone warabibonye barabigirira hari abantu bubahuka warabonye ko hari n'ababigiriye indongozi zacu ngaha abantu bo hejuru cyane bakubaka gukora amasanamu nkayo ameze gutyo ibintu vy'ibiterasoni cyane n'abantu batakigira ubuntu batakigira n'ikintu bibanga burya umuntu yofyina agafyina ku bindi mugabo maze gufata indongozi ukazikora ibintu nka biriya burya warabuze icitwa ubuntu kibashara amaze kuva ku kuriyo ejo bundi warabonye n'ababigize bafata abapolisi babiri barabafatanya polisi bacu binega barafatanya bariko barasomana ajya n'amasanamu bafashe bayakora bajya abantu ntibigeze banegerana ni ukuvuga barafashe umutwe w'umwe bafata n'umutwe w'uwundi barayizana barayifatanya baca babagirisha bijya bintu atanu bajya abantu ushobora kusanga no kumenyana batazinanye bajya abapolisi babiri mugabo bakabikora bakoresha ubwo ruhingo bakabegeranya bakabagirisha bagaca bishira ku ntuze bariko barabarondera kugira bafate hanyuma babihanirwa babishize kuko ntibigoye gufata bajya babishira ahabona n'uwabisize ahabona wabisize ahabona nakubwiye ibihano vyiwe mugabo ntibagoye gufata ubishize ahabona biriko kuko nta muntu n'umwe ashobora gushira ikintu kuri burya buhinga atashize ko ikintu bita inomero yiwe ya telefone yakoresheje canke ico bita adresse mail ivyo bintu bibiri rero ivyo bintu bibiri bishizeho ubuzwi kw'isi nta bimwe vyo kuvuga ngo anonyme canke bikini bihe ivyo bintu bibiri ubikoresheje kw'isi biroroshe kukurondera bakoresheje burya buhinga nyene n'umwanya mutoya
narabonye ko hari abaca bazibikura kubwo nyene mugabo bamenye yuko uwabishizeko igihe cyose bizoba bikenewe ko bamufata bazomufata ntibigoye kumufata bari nko ngaha mu Burundi ho biroroshe cyane bari hanze hariho igipolisi kijejwe mwe bita Interpol kijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi naho zova muri kino gihugu zikaja mu kindi hama bariho n'amasezerano ibihugu abari hagati y'ibihugu n'ibindi yo guhanahana inkozi z'ikibi no kuvuga yuko bijya bintu naho aho bikoreye hose ntushobora kuvuga uno munsi nta na hamwe ushobora guhungira amategeko nta na hamwe kuko n'ibihugu barimwo si ibihugu vyemera ko abantu batiyoza abandi no kuvuga yuko hama haba hariho imigenderanire mu vy'imigenderanire haba hariho amasezerano ari hagati y'ibihugu vyinshi yo guhanahana inkozi z'ikibi ico ni cambere kindi ca kabiri hariho rwego rw'inyamirama mpuzamakungu nakubwiye bita Interpol ivyo byose n'ibintu bishaka gukoresha abo bantu bagafatwa bagashikirizwa ubutungane hariya bagakorerwa amadosiye bijanye baravye amategeko hari nkuko bashobora kubarungika ngaha mu Burundi bakabihanirwa kandi urabizi hari abantu bamaze kurungikwa ngaha bafatiwe za Amerika bafatiwe mu bihugu vy'Uburaya n'ahandi bivana n'icaha wakoze bikavana n'uburyo bakoresheje bwa buryo bw'imigenderanire haba mu migenderanire isanzwe canke ibigenderanire iciye ku rwego rw'inyamiramabi abo bantu barashobora gufatwa bakabibazwa kandi naco ikintu barya abantu babikora bibagira nuko bijya bintu ntibifudika bisanzwe ntibifudika naho abishaka no muzi bagaca bikurako bamurondeye bashatse kumufata bamufata kuko bijya bibaza ngo urabifuse ikintu cyose ushije kuri telefone hajya cyane ku mashini urashaka gifuti wawe ukagifuta no ku rubuga mugabo ntiwagifuse muri cacuma gikuru ibintu byose bica kuri no buhungu bijamwo muri Amerika ya server inkuru iri muri Amerika hariya ntushobora kubifutaye no kuvuga yuko abatohoza bikeneye igihugu cabikeneye bararaba igihugu kiraraba inguvu ko vyabikenewe mu gihugu cabikeneye kirashobora kuja kubirondera hari birakunda ngira hari amasanamu wabonye abanyapolitike muri kano karere sinego ndatududulirako bashaka kwiyamamaza kuzona bagiye kuzana amasanamu yiwe yifashe ameze nk'ari turiko turavuga ibiterasoni n'ibiki yifashe muri telefone yiwe hama asharayafuta canke yarungikiye umuntu bagaca akaba yarayafuse n'uwo muntu akaba yarayafuse mugabo bagiye muri ca cuma nyamukuru badafutamwe barayatora bashobora kuba babiriha amafaranga menshi gusa mugabo bivanye n'ico yononye bashobora kumurondera no kuvuga rero nta ntushobora gukora icaho no munsi ngo uvuge ngo jewe ndamvuye ndagikoze ngaha mu Burundi ngo cengenda ngo nzoja muri Amerika nzoja muri Canada nzoja mu Rwanda canke ahandi ngo nta muntu azosubira kunkurikirana buba ari ubwenge buke gusa buba ari kutamenya ingene buno buhinga bwa none bukora n'ingene ibihugu bikora kwiyitirira umuntu canke kubesha umwidondoro benshi bakunda kubakitirira yuko ari wo kwa naka canke iki niki coco iryo tegeko ego iri tegeko ivyo bihanwa n'ingingo ya 35 iryo tegeko ivuga yuko ukoze ivyo ahanishwa imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu agaca atanga n'ihadabu iri miliyoni 10 gushika miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi kandi ibi navyo urabibona cyane ko biharawe navyo nyene umuntu aragenda agaca yiyita umuntu kanaka akagira profile yiwe agashako n'ifoto y'uwo muntu agaca atangura kuyikoresha ivyaha bitandukanye nkuko womenga ni wa muntu urabona ivyo n'ubu barabikoresha cyane ku ndongozi zo ngaha mu Burundi hari abantu zobona bakwandikiye ngo ni umushikiranganje kanaka ndi nyene icubahiro ndi kanaka nayishaka abakozi batanu canke ati ngo wewe ko umenga uri mu bibazo no gufasha uku no gira uku ivyo vyama vyabaye ngaha kandi urumva ico nakubwiye yuko mu gufata mu guhindura urya mwidondoro kigiwa washize ntushobora kubikora udakoresheje ni nomero ya telefone bikunda telefone canke email ivyo ni ngombwa kandi ivyo navyo birinze bibaho uwo muntu abashobora kuronderwa agafatwa je nibaza ko ababikora gushika no munsi n'ubwenge buke bibaza yuko ata muntu azomenya uwo ari we barakumenya neza bafatiye kurya nimero hari n'abantu benshi bamaze gufatwa barafungwa jewe nzi bari babigize kurya nyene biyitiriye izo ndongozi biyitiriye abagwiza tunga kugira ngo biba abantu kugira ngo batera ubwoba abantu kumvo izi canke izindi mbwa zijanye n'ivyaha bararonderwa bagafatwa kubika isanamu y'ibanga ugatera ubwoba nyene yo wayibitse
ukayisohora. Ivyo bihanwa n'ingingo ya 50 agace ka kabiri. Bihanishwa n'imyaka gupfungwa imyaka iri hagati y'5 na 10 n'ihadabu y'ibihumbi miliyoni 20 gushika kuri 30 z'amarundi. Aho ni mu gihe umubwiye uti jewe utagize ibi n'ibi izi sanamu zoca zishira habona. Utarazishira habona. Umaze kuzishira habona bica bihanishwa n'ingingo ya 51 bigahanishwa gufungwa imyaka iri hagati ya 10 na 15 hamwe n'ihadabu y'imiliyoni ziri hagati ya 15 na 20 z'amafaranga y'amarundi. Umva rero kuza gutera ubwoba umuntu umubwira ngo jewe ndafise amasanamu yiwawe ngo utagize ibi n'ibi nzoca ndashira habona. Birahanwa. Ibihano urumva ni binini. Mugabo nakubwiye ko ngaha haribo ikibazo ca ya ngingo ya 45. Kumigaruka kuri wa muntu. Kuri wa muntu izo sanamu yari yazifashe akazishira habona. Urumva no kugira arondera abo bantu kurondera bo muza gufatikanya urugendo rwo kugira hamwe gusa. Yego. Bisanzwe ico mbona no hanura abantu nuko izo sanamu bozireka. N'uzifise muri telefone zaba izo yifashe ziwe zibanga yo zifuta. Turavye nino teke ukuntu rimeze. Nico je no muhanura yo zifuta. Aha rero navuze isanamu ziwe isanamu zakozeshejwe burya buhinga mugabo akaba arimwo. Ariko hariho n'isanamu ziya sanamu z'ibintu by'ubushurashuzi basanga bashobora kuronka ku buhinga ngurukana bumenyi ku masite ya internet bitimwe bita pornography ziya z'ubushurashuzi nazo nyene kuba uzifise muri telefone yiwawe kuba ufite telefone wateresharge zikaba zirimo kuri site yego ukazishiramwo hama naho nza gufatwa gute kandi uwo muntu ugatangura urumva bavyita découverte frauduleuse des données ivyo bavyita publication de la pornographie. Yego. Nukuvuga yuko ivyo bihanwa n'ingingo ya 42 ni imyaka 2 gushika kuri 5 yo gufungwa hamwe n'ihadabu yo miliyoni 2 gushika kuri 5. Aho nukuvuga yuko wewe kuba kuzikura hari ahantu kazitereshaje ukazizana ukazishira muri telefone yiwawe hanyuma ugaje utangura gurungikira abantu kandi urabona ko babikora cyane. Amatelefone y'abantu usanga benshi hari abantu benshi usanga bafise ari mwajya amasanamu bakuye hanze y'ubusambanyi y'ubushurashuzi bijya kuba bifise muri telefone yiwawe gusa kuba uzifise muri telefone yiwawe ni bimwe nakubwira yuko ni bimwe nakubwira ibihano biremereye cyane kuba uzifise muri telefone yiwawe kandi ubu urabona benshi usanga hari abantu benshi usanga bazifise mbere ugasanga nk'abantu bakuze bafise n'abana ugasanga bariko baraha abana telefone zirimo abana bagatangura kuraba burya telefone buto ntizirinda amatelefone manini na burya telefone buto usanga abayaya abakozi bo mu nzu bafise mu sanamu bariko bararaba ugasanga abana bagiye kuraba ivyo byose urumva no kutamenya umva ko ibihano ari binini. Ukuvuga rero nk'uwo ejo bazofata bakaja kumupfunga hari umukozi wo mu nzu hari umuboye hari umuyaya yavyeretse abana canke wenyine abifise muri telefone yiwe bakaja kumupfunga imyaka yose bakamuca ihadabu y'amafaranga yose azava yiyumvira ngo ni ibintu bishasha ngo bariko baramurenganya. Biriho birimwo muri amategeko yubatse ukunyene kandi itegeko ritarahinduka ritegezwa ko gushirwa mu ngiro. Igihe ico cose wumva ko umuntu y'amasanamu y'umuntu bayakwijije ahantu hose hatandukanye burya aba yakira benshi cyane nivyo biri mu rungano kugwaruka cyane usanga bako barazikoresha mu kwiyonona imibiri yabo arico bita kwikinisha. Izo ni ingaruka mbi zajya amasanamu. Hari abaca baja muri ivyo nyene wise kwikinisha ngira ni kinyarwanda sinzi ko keriye bavuga ngo kwinezereza sinzi. Hari n'abaca baja muri ivyo nyene bijya rero navyo birica ku mutima ni za ngaruka mbi nyene ko birica umuntu. Bijya gira bitariko birakogwa uko Imana uko vyateguwe kuko abantu ko babaho nta na kimwe byose birapanze ari byo kubaka. Hariho n'imyaka baciye bashira no mu mategeko bavuga bisaba ko hubaka abantu bakuze kandi bakumvikana ko bagiye kubaka bazobana ubuzima bwabo bwose hanyuma bagaca bagenda bagashinga urugo rwabo. Abo rero hari ivyo baba barekuriwe gukora bajya batarashika kuri iyo ntambwe batarekuriwe. Urumva rero
bajya batarashika kwiyo ntambwe baciye batangura kuja kuraba bijya bintu bagaca batangura no gukora ivyo ibi bisa n'ivyo baba muri ivyo uvuze cyangwa ibindi ko hari n'abaca baja kugira ubusambanyi ngo tugira turabe ko twobishira mu ngiro nka kuri ya minota 30 turabe ko twoyikwiye uca yuko n'ingaruka nimbi cyane ari naco gituma vyiza nuko ajya amasanamu abantu boreka kuza kuyakura hariya ari kuko mu Burundi ntibara ubuhinga igihugu ntikirashiraho ubuhinga bwo kubihagarika kugira ngo hari ibihugu ugiyemwo bituguru yego zya sanamu ugiyemwo bihugu bamaze kuvyugara neza barariha amahera menshi kugira ngo bavyugare mu Burundi mbwa ntibaravyugara nico gituma biteranye n'ibibazo mwanya bataravyugara abantu baravyugara bonyene mu mitima yabo kubera ataneza biza bibazana ko urabona ubuhinga ni bushasha kandi bukava amahanga sivuga abarundi bwavuye hanze rero ni ukubwitondera cyane ni bwiza urafise ingaruka nziza cyane nyinshi mugabo ufite n'ingaruka mbi zishobora kwica ikibano zikica umuntu burundu agatuntura no kuyahura akiyahura bivuye kubera kuko ubuzima bwiwe bw'ibanga bwagiye ahabona muri buno buryo ikindi twobimenyesha abantu nuko hari amategeko iri tegeko rero mu Burundi ryo mwaka wa 2022 rirahana cane givuye inyuma bino bintu ariko abantu ntibabizi wari ikibi citegeko ntushaka kuvuga ngo je ntaryo narinzi oya muri bifaransa bavuga ngo nul n'est censé ignorer la loi itegeko rimaze kubaho rikaja mu ngiro naho baba batarisiguriye abantu ngo bibiyishe cyane wewe riraguhana abantu rero bareke bave mu bintu byo gufyina bibaza ko bino bintu atamategeko hari abihana bamenye neza ko uzobikora azoheza akabihane hama ubifata amasanamu bamenye neza ko bizobatera ibibazo bikomeye kuko urabona yuko uyifashe ni wahanwa cyane naco gituma bica bibanana nuko baja kwitwara baca bareka no kuja kwitwara kubera ko bavuga bati ninagenda nje ntangura guhanwa kandi nza guhanwa cyane urumva nukuvuga yuko ingaruka mbi zishaziza kuri wewe ushutuntura no kwiyahuruka zotunda kiyahura gusanga wage gwaye za ngwara zimwe zifatira mu mutwe kubera kuko gusa wewe wafashe ikintu gicakwandagaje kikagushira kwa rubanda abantu bose bakaza baritwengera reka ndagushimira urakoze yagushoboye kuduhereza uno munsi urakoze cyane urakoze cyane